Ishavu riraniga mu miryango y'abarundi. Perezida Evariste Ndayishimiye aramaze guhemukira abarundi ku rugero rutarigera rubaho, aho mu myaka 3 n'inusu amaze atwara igihugu c'u Burundi ibisata nka byose byapfuye kubera ubegito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru ahambaye cyane twabateguriye arabana n'integuro ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye afise ku barundi bahunze cyane cyane abo yagiriza ko bagerageje gutemagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barongowe na Niyombare, aho Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko uwo mutegetsi ari mu Rwanda kandi ko ahabwa byose n'u Rwanda kandi akaba acungirwa umutekano na leta ya Kigali. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye atanga amategeko umunsi ku munsi ku bajenerali bahambaye bo ku rwego rwo hejuru kugira ngo batere igihugu cy'u Rwanda, amaze batereyo intambara ikomeye cyane ku buryo u Rwanda ruzemera kubaha General Niyombare. Ariko igitangaje kinateye ubwoba nuko abajenerali nka bose bariko barugarariza ingingo z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, babona neza ko ari ingingo zo kubashora mu ntambara kandi badashobora gutsinda, kugeza naho Prime Niyongabo urongoye igisoda cy'u Burundi yamubwiye ko ari kurungika abasoda ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda, ariko amubwira ko atiteguriye gutera igihugu cy'u Rwanda kuko azi neza ko ingabo z'u Rwanda RDF zishobora gukora ikintu gikomeye cyane ku basoda b'u Burundi bashobora kurenga imipaka bakajya mu Rwanda. Akaba ariyo mpamvu Prime Niyongabo avuga ko agiye kongereza umutekano ku mbibi zose Burundi buhana n'u Rwanda, ariko ko atiteguriye intambara n'igihugu cy'u Rwanda. Akavuga ko niba Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka gutera igihugu cy'u Rwanda yabanza agakura abasoda bose b'u Burundi bari muri Kongo, ariko nabyo nyine akaba ari ibintu bidashoboka kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kurya amafaranga menshi cyane ya Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Akaba ariyo mpamvu abona ko aramutse akuyeyo abasoda ashobora guhita ayakwa mu gihe ataho yayakura, kuko yamaze kuyakoresha kandi akaba yaramaze no kuyagabura na bimwe mu bihangange bikomeye cyane ibiri mu mugambwe ku butegetsi ndetse n'abarongoye igisoda cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko gutera u Rwanda aricyo gisigaye gusa cyonyine kugira ngo bagarure abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, aho atewe ubwoba ndetse n'impungenge bikomeye na General Niyombare, kuko General Niyombare ni umusirikare arinda kandi akomeye, ni umusirikare wagiye uzezwa amabanga akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, harimo kurongora igisirikare cy'u Burundi ndetse no kuba yarabaye umukuru w'iperereza mu gihugu ndetse no guserukira igihugu cy'u Burundi mu makungu. Ibyo byose nyine akaba ari ibikorwa yakoze kandi byerekana neza ko afise amabanga ahambaye y'igihugu kandi ko atinywa n'abategetsi nka bose ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye adatora agatiro kubera ko azi neza ko atarageza mu biganza General Niyombare. Akaba ariyo mpamvu ariko aritegurira gukora ibitero bikomeye cyane ku Rwanda, kandi akaba ari nayo mpamvu benshi mu bajenerali bavuga ko bagomba gutera u Rwanda na rijya urongoye igisoda cy'u Burundi Prime Niyongabo uzi ubushobozi igisoda kiwe gifise, ari kwanga kwishora mu ntambara n'u Rwanda kuko azi neza ko u Rwanda ari igihugu gikomeye cyane kandi ari igihugu kitavogerwa, akabona ko atava mu nzara za RDF igisoda cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu bamwe mu bajenerali bakomeye cyane harimo icoba gikomeye cyane, aho bibaza ko General Prime Niyongabo agomba gutembagazwa ku butegetsi umwanya n'umwanya akabogozwa mu mabanga yo kurongora igisoda cy'u Burundi, ariko abandi bakabona ko ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye ari we ugomba gutembagazwa ku butegetsi, kuko ubu ngubu ariko arinubwa n'abarundi bose babona ko yamaze guta igihugu mu manga na rijya umugambwe ku butegetsi CNDD utamwemera, umufata nk'umuntu umaramaza igihugu n'umugambwe akomokamo. Hakaba ari amakuru nyine avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya ashobora gufatwa agapfungwa, aho hatanguye no kuvuga ko yatanguye guhungisha bamwe mu muryango wiwe. Ibiriko biratera ubwoba bukomeye cyane abarundi batari bake, bakabona ko ibi bintu bigomba guhagarara, ariko benshi bakabona ko bigomba guhagarara ariko Perezida Evariste Ndayishimiye atakirongora igihugu cy'u Burundi. Ubundi General Niyombare ni muntu ki utuma igihugu cy'u Burundi kigiye kwishora mu ntambara kizi neza ko kitatsinda? Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Ico usabwa nta cini no gupyonda
ugafyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. General Niyombare ubigenza gute ngo ubuze tiro Ndayishimiye? Mo General maze igihe niyumvira impamvu Perezida Ndayishimiye amaze imyaka 3 n'igice akoresha ingufu ziwe zose kugira ngo bagutahane mu Burundi, ariko nkabona ko ari ibintu birengeye. Intumwa zarungitswe kukurondera biranga, ubu naho uriko wambikwa ibinyoma byose bishoboka. Ndayishimiye ageze ku rugero rwo guheba inyungu zihambaye z'igihugu no kwinjira mu ntambara n'ikindi gihugu arondera wewe. Iyo ariko arakuvuga aragira ishavu ryinshi cyane tukumirwa. Ubwo nta banga uduhishije rituma Ndayishimiye yumva ko adashobora kurongora igihugu adagufise. Perezida Evariste Ndayishimiye arabwira abajenerali nka bose ko adashobora kurongora igihugu cy'u Burundi adafise Generali Niyombare, akaba ariyo mpamvu avuga ko byanze bikunze bagomba gutera u Rwanda kugeza igihe bashikiriye umujenerali ukomeye cyane w'umurundi wahungiye mu Rwanda mu mwaka wa 2015 aho yagerageza gutembagaza ubutegetsi ariko bikanga. Uti kubera iki mvuze ko arondera wewe? Urutonde yatanze mu Rwanda rw'abantu bategerezwa gutahanwa mu Burundi ruriko abantu 34 bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Bamwe ni abasirikare n'abapolisi mwari mukumwe ku wa 13 ukwezi kwa 5 2015, abari n'abanyepolitike bazwi, abaharanira agateka kazina muntu be n'abamenyesha makuru. Abo bantu barazwi ko bari mu bihugu bitandukanye nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Tanzania, Ubufaransa, Ububirigi, u Rwanda, Ubudage n'ahandi. Leta ya Ndayishimiye ifise amakuru ko uwo ari mu Rwanda. Prime Niyongabo nyine afise amakuru ko ari mu Rwanda. Ibindi bihugu byose abo bantu barimwo nta ngorane biteye Ndayishimiye. Igihugu conyine atuka uko bukeye uko bwije ni kimwe gusa, ari naco yibaza ko urimwo. U Rwanda ico nico cerekana ko aho ugeze kumubaza amahoro, kandi ko biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye adashobora kurongora igihugu cy'u Burundi atagufise, aho benshi bavuga ko hari amabanga mwamuziranyeho kandi akomeye cyane ashobora gutuma nyine ko atarongora igihugu cy'u Burundi ugihari. Akora mpamvu agiye gukora intambara ikomeye cyane ku Rwanda kugira ngo akunde akubone. Mo General ni ukubera iki Ndayishimiye akwitirira umuhari Red Tabara kandi abizi neza ko ataco upfana n'uwo muhari? Tabara yatanguye yitwa Fronabo Tabara muri Rusama 2011. Amasanamu yayo ya mbere yayerekanywe na Leta televiziyo y'Ubufaransa France 24 muri Munyonyo 2011. Abagwanyi bayo bari muri Hutu za Uvira muri Kongo ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Ico gihe wewe watwara ibiro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi. General Ndayishimiye nawe yari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'igisirikare. Ni ukuvuga ko mwari abategetsi bavugana ikibazo ca Fronabo Tabara ico gihe. Duhishurire ico mwayaze yoba yarakwagirije ko utwara igisirikare cy'u Burundi ukongera ugatwara ikiroberi. Igitero ca mbere ca Red Tabara mu Burundi cabaye muri Kigarama 2014 mu ntara c'Ibitoki. Red Tabara yateye iva muri Kongo. Ico gihe wewe watwara iperereza ry'u Burundi. Ndayishimiye nawe yatwara Sokabujeya. Hariho ico mwoba mwarayaze ca leta ca Red Tabara twoba tutazi, kikaba gituma Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko atazigira arongora igihugu cy'u Burundi igihe azaba atagufise mu minwe. Umaze guhunga igihugu waratangaje ko uwaye kizigenza w'umuhari Forebu wari ugizwe n'abasirikare banse ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro muri 2015. Nimba atari njewe noba ntabizi, nta gitero ca Forebu mu Burundi ndigera numva kugeza ubu ngubu. Amakuru nagiye ndaronka yarigeze kuvuga ko hariho abagerageje guhuza Forebo na Red Tabara ngo zije hamwe, cyane cyane mu gihe iyo mihari yose yari ifise birindiro muri Kongo. Amakuru mfise yemeza ko bitigeze bishoboka. None ni kubera iki Ndayishimiye akwitirira Red Tabara? Woba uri ukutamenya hoba hariho irindi banga azi tutazi, cankwe ni ikinyoma akoresha n'impaka kubera umubujije itiro kandi akabona ko byanze bikunze atagufise mu minwe atazagumya gupfukama mu nda abarundi. Mo General, mu buzima bwanje naragize amahirwe yo guhura nawe inshuro zitatu. Muri 2011 canka 2012 twarahuriye muri Expo yari kuri Centre
aho nyine twahuye tukayaga ibintu byinshi. Akanya gato twaganiriye nakumvanye ibyumviro bitandukanye n'ibyo nahora numvana abandi bahoze bagwana muri FDNB, na cyane ko wari intwazangabo yugurutse kandi idatinya kwerekana ibitameze neza. Uwo munsi naratangaye kumva chef d'état major w'igisirikare yiyamiriza ubusuma buri mu gihugu nk'uko na twebwe twabivuga. Mu ntango za 2014 twarahuye dusohotse inama muri hoteli ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho twaganiriye akanya. Ico gihe wari charge office imisiyo zikomeye cyane kandi wari gukora ibintu bikomeye cyane mu biro by'umukuru w'igihugu. Ho naratangaye rwose kuko ibibazo by'igihugu wabivuga mu majambo dukoresha muri societe civile. Ndibuka ijambo nakubwiye nti mo general uragaba iyo mvugo wewe uzogucisha umutwe, weho ko ubivuga ukaba ukiriho, niko wanyishuye. Jewe sico kimwe kuko sindi general ntaco bontinyako. Waciye witwengera wumvise inyishu yanje. Uwo munsi nyine waciye ugenwa guserukira Burundi muri Kenya. Sinatangaye, natahuye ko bashimye kukwigiza kuri. Rya gatatu ntaco ndarivugako, ariko naho nyine wari wa wundi nyine. Wewe umuntu akuganirije naho hwaca imyaka 5 mutavuganye asanga ukiri wa wundi. Nturi mahindagurika, abakuzi bose bakumbwe nk'umugabo atihindukiza mu ijambo. Ubwo abo mwahoranye ku rugamba sico baguhora ko ndayishimiye mwasangiye rugamba akaba akuzi uko umeze, ni igiki atinya kiri muri wewe ku buryo abona ko atazigira aronka amahoro ucidegembye. Mo general warambwiye umubabaro wakuranye mu kwicirwa umubyeyi wawe mu mwaka w'1972. Warambwiye amagorwa wagize mu nyuma be n'ubutware umubyeyi wasigaranye yakureranye maze akurinda urwango. Warambwiye ingene bimeze gukura ubona wakwiciye so akakunyaga mu nyuma ugasanga yaguhaye rifuti mu modoka yanyaze so. Warambwiye ingene wagiye uriga kure yaho uba kugira abigisha bawe ntibamenye ko uri umuhungu wa Niyombare Paul. Warambwiye ingene wafashe ingingo yo kuja ku rugamba, ingene wataye akazi wahembwa neza muri Onateri ukaja mu ishamba. Nukuvuga ko abigisha amacakubiri bafatiye ku byago bya kahise ataco bafise bitwaza cabababaje kukurusha. Warambwiye urukundo wakunda Perezida Nkurunziza. Warambwiye ko waranabaye iwe mukiva ku rugamba. Igihe cyose twamuvuganye ko wamwita tufurere muvukanye. N'ubu ndemeza ko mu bategetsi bose bahoze muri FDNB tumaze kuganira ari wewe wa mbere uvuga neza Nkurunziza. Muri Huhuma 2015 nk'umukuru w'iperereza wari mu kibanza abagenerali nka bose bipfuza mu Burundi. Inyuma amezi 3 gusa muri ico kibanza warubahutse urandikira Perezida Nkurunziza umubwira ukuri ku mugaruka z'ikiringo ca gatatu. Naho atashimye kukumviriza mbere akanagukura mu butaraririye, ibyo wavuze byose byarabaye. Ikiringo ca gatatu catumye amakungu akura icizere ku Burundi, cyabyaye injyane zikomeye mu gihugu, casubije inyuma Burundi mu bintu byose. Ikiringo carangiye gihitanye ubuzima bwa Perezida Nkurunziza atari agisohoka imbibi, bituma agwara ntiyashobora kuja mu bitaro bikomeye. Hari amakuru avuga ko abo yizeye bashobora kuba ari nabo bamuhemukiye ku munota wa nyuma. Ico abagumyabanga benshi batarabwirwa kugeza ubu nuko urwandiko warungikiye Nkurunziza rwatomora neza ko ruri mu ntumbero yo gukingira ubutegetsi bwa FDNB. Waratomoreye Nkurunziza ko ku neza y'igihugu, ku neza ya FDNB no ku neza yiwe atokwitoza bwa gatatu. Burya rwandiko abanywanyi ba FDNB barakwiriye kurusubira bakarusoma bakarwumviriza neza bakamenya agaciro k'ibyo wari wavuze kuko byarabaye byose mu nyuma. Mo general hari akabazo nakwibarije nti kubera iki ku wa 13 ukwezi kwa 5 2015 uvuze ko uhagaritse Nkurunziza Pierre ariko utahagaritse ibwirizwa shingiro? Ahandi hose yo habaye kudeta ibwirizwa shingiro niryo bihutira guhagarika. Nakubajije ingene wari gutwara igihugu kandi wagumijeho ibwirizwa shingiro ishiraho izindi nzego. Wanyishuye ko intwazangabo irahirira ko izogwanira ibwirizwa shingiro. Wambwiye ko igikorwa cawe cari gitumbereye kugwanira ibwirizwa shingiro nkuko wari warabirahiriye nk'intwazangabo y'u Burundi. Reka nsubiremwo amajambo yawe uko wayambwiye.
sinigeze ndota gufata igihugu, intumbero yacu yari iyo gushira Nkurunziza imbere y'ubutungane agasigura impamvu yahonyanze ibwirizwa shingiro ryamusizeho. Wambwiye ko wari uwo wubaha inzego z'igihugu kandi ko ibwirizwa shingiro ari ryo ryavuga uwuheza akarongora igihugu mu gihe umukuru w'igihugu ahemutse. Mu ncamake wewe watahura ko Nkurunziza ahemutse yari gusubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka nk'uko ibwirizwa shingiro ryabivuga. Mo General, abagutuka uno munsi si uko bakurusha gukunda Burundi, warabwiguze aho waja ku rugamba. Abagutuka ntibakurusha kumenya amagorwa y'abahutu muri kahise, so yarishwe n'ibyanyu biranyagwa. Mu buto warabaye muri Parepehutu, mu nyuma wabaye chef d'état major wa mbere w'umuhutu mu gisirikare c'u Burundi. Ibibazo by'amoko mu Burundi urabizi neza. Abakwagiriza gukwangiriza ubutegetsi barakubeshera cane. Abakwagiriza guhahamira ubutegetsi bibagira ko benshi bahemutse kugira ngo baronke ikibanza wewe wari usanganywe. Iyo ukunda amaronko wari kunuma nawe ukigumira mu munyenga w'ubutegetsi. Nta n'uwovuga ko akunda Nkurunziza kukurusha, kuko n'abavugaga ko bamukunda nibo bamuhaye isumu. Aho Ndayishimiye na bagenzi we basinya ikete ryo muri Munyonyo 2014 ntibarimwo. Nkurunziza yakugenye kurongora iperereza nk'uwizigirwa, yari aziko atigera amubesha. Si ubutwari bovuga ko bakurusha, kuko no ku rugamba wamye uri indongozi yabo nka komanda kandi wamwe ukomeye cane. Amabanga menshi barimwo uyu munsi nayo wabatanguriye kandi benshi babigizemwo uruhara kugira ngo bayashikemo. Abarundi bamaze imyaka 9 batumvise ijwi ryawe. Hari benshi banyandikira bambaza ko ukiriho. Hari n'abavuga ngo mbe yemwe azodutabara ryari. Kurya hari abadutuka niko hari n'abagukunda. Jewe sinje kukubaza ngo uzodutabara ryari, kuko nta muntu umwe yashobora gutabara igihugu wenyine. Ico ni igikorwa ca twese. Jewe mfise ikibazo kimwe gusa. Tubwire iryo banga Ndayishimiye akuzi ko rituma umubuza itiro kandi winumiye. Jewe iyo ariko arampama ndagerageza kubitahura. Amabi y'ubutegetsi nguma nshira ahabona aramubabaza, ariko urugero aguhama nta wundi n'umwe aririko. General ava mu gacerere uduhe iryo banga rituma Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gutera igihugu c'u Rwanda kugira ngo akubone, aho benshi bavuga ko ari ibintu bizamuta kuwa amazi kandi ko bizatuma igisoda c'u Burundi gisambuka burundu. Mu kurindira ko umpa inyishu ndasabiye umugisha ku Mana uwuguhaye indaro akakurinda abaguhama. Sintahura abavuga ko bashize Imana imbere bagahama uwahunze. Baribagiye ko iyo Mana izi gutabara impunzi, baribagiye ko Yezu Kristo bavuga ko bemera yahamwe n'umwami agahunga akiri uruyoya. Baribagiye ko ibwirizwa ry'Imana ridutegeka gutabara abahanwa. Baribagiye kandi ko bishika Imana igahana abakomeye nk'umwami Herode, maze bakagenda basiga rwa ruyoya rutagira ingufu. Imana ihagaze, Imana igumye irinde uwaguhaye ubuhungiro, kuko uri umuntu wakoze ibishoboka byose kugira ngo utabare igihugu, ariko birangira nyine bigenze nabi cane. Ariko abarundi baracyagufiteho ibyizere. Akora iyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko agiye gushoza intambara ku Rwanda kugira ngo akunde agufate. Pacifique